Nkuko mubizi hariho igikorwa Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu cyateguye cyo gupima abanyeshure bose biga mu mashure afise uburaro hamwe n'abigisha babo. Ico gikorwa kikaba cyatanguye ku munsi wa gatanu itariki 31 y'ukwezi kwa12, kikaba n'ubu kiriko kirabandanya. Ico gikorwa kiriko kiragenda neza, abanyeshure n'abigisha babo baraza kwipimisha ku bwinshi, kandi barapimwa neza kuko abakozi barakwiye n'ibikoresho birakwiye. Twashaka kumenyesha yuko twari twavuze yuko igikorwa kirangira uno munsi kuwa mbere itariki 3, mugabo kubera ico gikorwa cahuriranye n'iminsi mikuru yo guheza umwaka, hariho abanyeshuri bashobora kuba bataronse akanya ko kuja kugikora. Tubamenyesha yuko ico gikorwa kizobandanya nejo itariki 4 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2022. Twongera tumenyesha abanyeshuri yuko umunyeshure yipimisha akiri muhira ataraja kw'ishure. Yipimisha akiri muhira, aja kw'ishure ari uko yaronse urupapuro yuko uwo mugera wa coronavirus atawafise. Hanyuma twashaka turemeshe abo basanze bagwaye, tubasaba gufata neza imiti, bazokira kuko turabona abantu nka bose banduye ico kiza, bafashe imiti neza barakira. Abasanze nabo batawufise babandanye nk'abandi barundi bose, bagerageza gukurikiza amabwirizwa bahabwa n'Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kugira ngo ntibandure ico kiza.